aho wicaye n'Imana yagushize ngo dutunganirize twebwe ibibazo bitandukanye. Umviriza iyo modoka n'Imana yayiguhaye ngo yunguruze abatagira agatike, Imana iracagutije ntego gatwe mu vy'Imana yaguhaye. Fasha imfuvyi n'abapfakazi, fasha abakene n'abana, umviriza kuko n'abakota n'abikabibuka bisogutusuye kubasaba ijambo bakakugara. Yes. Ya reka ngara nimwe mu ndirimbo zawe wakoze. Ariko rero Producer Magnifique urafise indirimbo nyinshi cyane. Bamwe baravuga ko n'igitigiri cyaza atacuzi. Yego. Kubera iki? Ni ingabire Imana itanga kuko maze gukora indirimbo nyinshi cyane uko niyumvisemo kuririmba ca ndirimbo. Yego. Producer Magnifique cyo ndayisaba Magnifique. Ndayisaba Magnifique. Yego. Ni umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza-Imana. Yego. Ariko ni umuririmbyi kandi w'umu legend amaze imyaka myinshi muri game. Yego. Ariko tukaba tubona ibikorwa vyawe kuri YouTube. Yego. Ukunze kuduha amaudio gusa. Yego. Ni kubera iki? Urakoze cyane no kuvuga ni igihe kitari bwagere, ko ntangura gukora ama video kandi novuga nti mpamvu nagiye ndashira kwa audio no kugira ngo abantu babanze bazibone hanyuma mu nyuma niho bazobona ama video nayo akurikirana. Yego. Reka ngaruke nengere ndagutse abafana ba Eric Burundi TV ni Jessica from Seed imbere ya kamera ndi kumwe na Magnifique Ndayisaba canke Producer Magnifique. Magnifique karibu cyane mu kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze gose. Aha navuga ko n'umunsi turi kumwe ndi kumwe n'igihangange. Yego. Hitmaker umuririmbyi akomeye cyane yakoze indirimbo nka Reka Kugara, Kora Neza Wigire, Umugore w'Ingare, Urukundo rw'Umurozi. Indirimbo zawe nyinshi ni indirimbo zakunzwe n'abantu n'ubu zigikundwa n'abantu. N'igihe banga ukoresha mu kwandika indirimbo zawe? Murakoze. No kuvuga kugira ngo nandike indirimbo novuga nti ndiyumvira ni ingabire Imana itanga, hanyuma iyo ngabire tukayikoresha uko Imana yiduhaye tukiyumvira hama tukandika indirimbo ikaza imeze kurya muzibona. Yego. Kuvuga kuri muririmbyi ukongera ukaba n'umuhinyanyuzi. Yego. Ni bimwe mu bintu bikomeye cyane kandi ukongera ukarengana ukamenyekana. Ubigenza gute? Murakoze cyane. Ikibazo cyo kumenyekana icyo ni ikibazo cy'Imana. Yego, ni ikibazo cy'Imana kuko natangaye umuntu yasohoye indirimbo Gasongo Mbona Wewe urayibona. Yasohotse muri 87 muga yagiye kuvuma muri 2025. Mbere sinzi ko n'abayirimbye bakiriho. Rero ikibazo cyo kuvuma ni cy'Imana nivuga ati reka ndagushire hejuru cyangwa ndagushire hasi. Turamenyereye tubona abaririmbyi benshi ba gospel cyangwa ba profane iyo baririmbye kabiri gatatu kenshi baca bagenda Australia muri Amerika. Aho ndaguha akarorero nka Danielson n'abandi ba Kimamba kandi n'abagenzi bawe mwaranakoranye n'ibikorwa. Kubera ki Producer Magnifique wewe atiyumviriye kuja hanze nawe nk'abandi? Mu bisanzwe icyo kibazo bagije cyo kuja hanze Imana yugura imiryango tuzogenda hageze. Yego. Urafise indoto yo kuja? Indoto zo kuja turi nazo. Nazo Imana ikugururiye cyane tugatumirwa mu bikorane tuzogera tuvuga ubwo butumwa hama dutahe kuko turakunda igihugu cyatwibarutse cyane. Yego. Kuba mu nkambi, gukurira mu nkambi no gukurira mu buzima bugoye biri mu bintu wowe waraciyemo. Yego. Tubihawe n'indirimbo ukusanze ukora. Yego. Ubuzima waciyemo bwo kwigishije iki? Ubuzima naciyemo bwanyigishije yuko ukengereye iwabo bamwita umutumwa. Ego bamwita umutumwa. Nayo mpamvu rero kenshi iyo utembereye umuntu agiye abona byinshi. Nayo mpamvu nakoze indirimbo yitwa Simvaho. Iyo ndirimbo ntabwo iraje kuri YouTube mugana arayikoze. Navuga nti mu gihugu cyatwibarutse no kuhaguma hanyuma igihugu cyacu tukacubaka tukagiteza imbere. Ikibazo ningira kubaza ni ikibazo kivuga yuko abantu nkunze kumva mu bantu bavuga kuri Producer Magnifique ati gushika no masaha ntadi nafisa asengamo. Oya ivyo bintu sivyo. Je ndafisa gusengera jewe sanzwe sengera mu rusengero rwa Ezebu. Mugaho habereye itubazo twacitumira nk'abanza kugira ariko
turizera neza yuko abo biraba bazobikemura abakozi b'Imana bagasubira gusenyera ku mugozi umwe nkuko vyahora kubera niyo nzira kuko niyo nzira ikibazo cyuko tubona indirimbo ntaguciriyemo ndakunda kuvuga yuko ndimo mperuka gukora ivuga ngo nitutakundanira ngaha mu isi ntabwo tuzokundanira mu ijuru nayo mpamvu uko biri kose Yesu yarahariye bamukubise canke abamugiriye nabi je nk'impanuro notanga novuga nti abakozi b'Imana baje hamwe basabana imbabazi hanyuma batujane mu ijuru. Yego urakoze cyane. Wodubisigiye yuko tubona indirimbo zawe uriko urashira kwa ma audio gusa ata video tubona ko. Urakoze cyane ico kintu no kuvuga ama audio kubona ariko ari menshi no kugira ngo abantu babanza babaronka ayo ma audio hanyuma umunsi natangiye gushira ko ama video azokurikirana kujya ko ama audio yakurikiranye. Yego ngo kutabikoze ngo ukore album canke EP ufate indirimbo 10 canke 8 cyangwa ukora ama double album uko abandi baririmbyi mpuze makungu babigira ugahitamo kuzurashaka ururimbo rumwe rumwe. Nashize ko rumwe rumwe kumvo zuko uko naba indirimbo naba ndayironse niko nayishirako kandi ibihe igihe nticyari bwagere kuko igihe kigeze ibintu biratungana. None rero abantu bose bankunda abantu badukurikirana ndakunda kuvuga ntabakunzi n'abasi kuko nta ukundwa na bose nibitege ibintu bishasha aho tugiye kubazanira ama video ameze neza twararonse abafanzi batubwira ati mara kamera mukoresha ntizibona mara ibintu nk'ivyo ariko none nico cyake namamvuga barabivuga mugabo nta kwerekana kudushigikira byahabaye ariko muri benshi ntihaburamwe umwe canke babiri batatu bavuga bati reka Magnifique tubufate mu ntege bo nofata kanya ko gushimira abantu bamwe nzona bashimira musuri izina bageze icyo bakora canke biteguye kunshigikira mu gukora ama video kugira ngo indimbo zije habona indimbo nyinshi nagiye ndakora umugore w'ingare ibiri imbere yanje ndimbo yakunzwe cyane ivuga ngo ibiri imbere yanje nukuri ndabona nivyoroshe uramfata ukuboko nze izo zose novuga ko mugiye kuzibona ari ama video gutyo. Okay reka tugende ariko tumira nk'abagenda kurangiza tutararangiza. Yego urakoze gutumirwa mu bikorane mu biteramo bitandukanye kandi ukagenda ukabyitwaramo neza. Yego ano masaha ntubona ko niwaramukoronse management bizova bikubuza ko ubandanya uririmba mu bikorane? Mu bisanzwe twebwe igikorwa dukora nta twahamagare kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo. Iyo management yoza impagarika ico gikorwa yo bigiye difera n'ubugombe bw'Imana kuko Imana duhamagaye tubwire abantu kwihana ntiyaduhamagaye ngo tugire munsi y'amategeko y'undi muntu atuza kurangura uwo mugambi. Nayo mpamvu iyo management nubwo yoboneka hari ibintu ntiyozahagarika igikorwa mission y'Imana yifuje ko dukora. Imana yifuje ko tuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo no mu bikorane. Yego n'akaye kantu Magnifique kakabijya yishimira ku mwuga wiwe? Akabijya novuga nuko n'aya masambuze tingoma ndirimbe ndashobora kuririmba. Ego kandi akabijya gasumba ibindi byose nuko Yesu ndamwizeye kandi ko ari we anshikanye zisanka abandi muzima. Akabijya kambere karuta byose nuko mfise Yesu kandi ari wanshoboza gukora ibi bikorwa kandi anzigamye kanzigamira n'umuryango no kuvuga niko kabijya gasumba byose kuko mu biganza by'Imana niho twashize ubugingo bwacu. Niko kabijya vuga nti uruzitiro guhoraho ruhorana natwe ako niko kabijya gasumba byose. Yewe uremerana n'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimezamana ko bakijijwe? Ico kibazo bagije ndakikwishurako ivyo wese ndavyemera kubera ko ingabire n'agakiza n'ibintu bibiri bitandukanye. Urashobora kuburirimba mugabo ukabukora ibindi vyaha kandi ibintu bikagenda cyangwa ukaburirimba ukabukijije. Ivyo navyo ukijije warakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe iryo banga ukarigendera ivyo bavyita amata vy'amasoro.
ukaririmba ukanakizwa by'ukuri mu mutima, ibyo bavyita amata vy'amasoro. Yego, mu baririmbyi basanzwe bakora indirimbo mpindazamana uba harimo abo wafashe ukuboko n'abahe babashika ko babiri baba wishimira intambwe wagezeko? Murakoze cyane. Mu bisanzwe icyo gikorwa umuntu agikoze ntabwo ari byiza kukirata, ko ujya muntu wowe warafashije ashobora kubyakira nabi cyangwa ugasanga uramuvunye umutima. Ariko barahari aho bari, ndabateye intege aho bageze bakomeze, ni benshi. Umuntu agiye arafata mu ntege, umuntu agiye arasunika, abaririmbyi bageze kure bo twagiye turaforoma amasara abaririmbyi bakomeye. Yego, reka tumere nk'abarangiza, ariko akabazo ka nyuma imbere ko turangiza. Yego, Magnifique akunda iki cyane kuruta ibindi bintu byose? Murakoze cyane. Jewe ikintu nkunda cyane kuruta ibindi, ndakunda Imana. Ndakunda Imana cyane. Kigira kabiri, ndakunda kuririmba gose. Kigira gatatu, ndakunda production kuko n'ibikorwa biri mu maraso. Nuko kigira gane, ndakunda umuryango wanje. Yego, hanyuma kigira gatanu, ndakunda abafanzi, abantu bankunda ndabakunda. Abantu bankunda ndabakunda cyane. Abanyanka ndabakunda. Impamvu ndabakunda nuko izina ryanje barishikana kure, kuko iyo umuntu akwanka ariko arakuvuga akubwira utakuzi, ujya atakuza akifuza kukubona. Korabo yawe na Mukombozi bigeze? Urakoze cyane. Ikorabo yagiye na Mukombozi yarabinyemereye rwose ko tuzokorana korabo. Yego, kubera ko yaciye afatirwa n'andi mabanga, ariko turafise ivyizero, ndafise ivyizero yarabinyemereye yuko umwanya n'umwanya dushobora gukorana korabo indirimbo ya gospel kandi izo zimeze neza cyane. Yego, murakoze cyane. Murakoze.